Yo amahoro y'Imana bari namwe bakunzi ba PG Classic FM. Umwanya rero wageze. Umwanya wa Nyamugigima, umwanya nyene muba mumva neza yuko tuje kugigimiza, umwanya tuvuga yuko abantu benshi babashaka kumva amakuru atari make mu muziki. Reka subira guha ikaze mwese mukurikirana ibiganiro vya PG Classic FM. Nkuko muvyumva rero abahinga bose bamaze kwitegura amesha bakuru bamaze kwitegura muri studio za PG Classic FM. Mugari Nyamugigima kwanza kabisa dutangure kubasaba ikigongwe. Dutangure kubasaba imbabazi kuba twatevye kabla twacerewe iminota ishika kuri 18. Asha rero muze kutubabarira kabisa. Jerry kwa Isaac Classic microphone number 1, microphone number 2 ujya nta mwanya wo gutakaza dufise. Nta mwanya wo gutakaza dufise ko arizo tubafite ni byinshi. Krista microphone number 2. Yes, team call me the bodyguard. Ni Krista muri studio za PG Classic FM. Go. Okay, ni mukanya gato cyane rero turatangura ariko kandi microphone number 3 na microphone number 1. Microphone number 1 tete kuri microphone ya gatatu. Microphone ya mbere rari ndi kumwe n'uwundi. Yes, ndabaramukije cyane ni MC Miki, ndabaramukije abakunzi ba PG Classic FM aho mudukurikirana ku bice 97 n'ibice bitatu turi kumwe namwe gushika igihe cy'isaha 19 yo novuga mu gifaransa ariyo saa moya y'ijoro. Gushika igihe cy'isaha 19 gushika igihe cy'isaha imwe y'ijoro. Akantu ko kuvuga ngo saa 19 niko gawe mu Kirundi. Saa 19 bigiye mu gifaransa. Ariyo 19. Urazi rege ibintu byo kuza baraduhenda ngo isaha zibiri niyo kabiri. Isaha zibiri ni 8. Isaha 8 ni saa 2. Saa 2 z'ijoro cyane mu gatondo. Je sinzi. Cyangwa 20. Ariko cyo nzi cyo ruko. Okay, reka rero tukora umwanya. By the way, abantu bashaka kumva ibintu byinshi, bashaka kumva ama news menshi. Dufite ibintu byinshi cyane tuje kubayagira, tubabwira yuko tubafitiye amakuru atari make. Tuza gukora kwa SatB satellite. SatB satellite arafise ibyo ariko arimo kuno mwanya arifise n'ivyo ariko arakora kuno mwanya. Tuza kubashikiriza mwanya utari muto, aho na cyane yibirije gufata indege aja mu gihugu tutaramenya icyo ari cyo, ariko kumbere je namaze kimenya ndaza kibabwira. No, ni news of course. Ariko kandi turabotse ama news menshi amwe muri yo Yes, turafise amakuru menshi cyane aho nababwira ko nk'abanyarusaku twamaze gufata ibintu bya mbere ko turabona Melissa nari kara shootinga video dushaka kwibazana indirimbo izo bimeze gute. Uri kuraraba twabonye nk'ibintu by'abageni aho bavuga ati dusa nk'abasesanguza ariko twamaze kubyifatira cyane. Turafise news, turaza kubazarira kandi tuza kwinjira mu mizi kabisa mu mizari ndani aho tuza kumenya Natasha hagiye. Natasha yafatse indege yagiye he turaza kubimenya byose. Kandi tuza kubazarira makuru, tuza kubazarira ubusesanguzi. Apana ibintu by'amakuru, je rero ibintu by'amakuru ntabyo nemerana n'ibyo nizera kabisa. Ngana nta makuru yo tuvuga, tutozara ubusesanguzi mu muziki. By the way, twaberewe cyane kuba tatubona singira kuri Facebook yariya mutubone ingene tuba tumeze, tuba dutakaze kabisa. Okay, ariko kandi turaza kusesangura gato kubijanye na album ya cyangwa se EP ya Lolilo. Lolilo rero hari ibintu biko biramuvugwa ko kuno mwanya turaza kubicako navyo nyene. Kandi tuza kuca gato no kudukuru twirya nino aho tuko turabona abaririmbyi cyangwa se abartare bamwe tuzi ko banashima bashobora kuba kuri gore bagezeko n'urugero umuziki wacu ugezeko bashobora kuba bari barakurikirana, bashobora kuba barazivye banashima mu byo basanzwe bakora. Ariko turiko turatangara cyane batari gukora ibiteramo biciritse cyane tutaramenya impamvu. Byose baza kubicako rero. Ariko kandi ndaza kubazana bimwe mu bibazo cyangwa se zimwe mu nyishu abastari bamwe bagiye barishura ku Instagram yabo. Ndaza gukora kwa Bface on the floor kuno mwanya hari ibintu ari bimwe nabo nyene aho mukanya zo turavuga nambwira ati jewe rero ntamumvugira ibintu ariko ndaza kubicisha ngo gato. Ariko sivyo gusa abo yuko dutangura neza na neza tuza kubazana udukuru tuko turavuga hirya nino nese amakuru kwa trending kuri social media cyane ko hari mu diaspora w'umurundi ariko arakora amateka cyane
amaze kubaka amaze imyaka 15 mu gihugu cya Australia, imyaka 15 mu gihugu cya Australia, aho rero ariko arakora ibikora inka na nyine cyubara mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko kumushimira byose aza kubicako ni mu dukuru two ngaha ntariya si anashaje bibaza ati industry entertainment yo dushaka cyane, ariko kandi tuza kwicako nawe nyene, ariko kandi tuza gusozera turi kumwe n'abatumire bacu ngaha mu dukuru two ngaha ntariya. Rero ari ibintu byiharaje, abadada muri Saudiya bagezweho, ari umudada umwe muri Saudiya kandi wanashima yakundanye na mu babura n'ibyo ngaha, aheruka guhebana n'uyo muririmbyi. Rero ubu ariko datinga cyangwa se ariko akundana cyangwa se yahisemwo kwikundanira, ibintu by'abahungu yabivuyemwo, ubu yigiriye ku mukobwa mugenzi we. Namubajije impamvu kandi yanapostinze ati baby shoe, mwate mbe wamusari mwahebanye, ati twahebanye kabisa, twahebanye, arambwira n'impamvu. Ndaza rero kugira icyo ndabivuze ko byose tuza kugira icyo tubisesanguye ko gato tumenye aho biza biva. Iyi ni PJ Classic FM, Krista 97.3. Harandi makuru zo gusesangura ufise ku meza. Ubivuze byose, ariko turaza kwinjira neza imizi abatumire turi kumwe, turaza kwinjira neza indani. Mbega hari abantu babazi ko nyene baririmba batazi ngo bimeze gute, turaza kwinjira indani. Mbega feedback ninde, izi ninde, hari abantu batabizi babona ko nyene abantu batabizi. Mu kanya turaza kuba turi kumwe abatumire rero n'abasabandi ni babibonye kuri Facebook yacu, kubakurikirana na social media zacu, bamaze kubibona, bamaze kukurikirana za WhatsApp hari aho bamaze kubibona. Tuza kuba turi abatumire babiri, ari Feel Bites na Easy Boy. Rero ari ibintu byinshi cyane tuza kumenya ko bano basore ni Nyamugigima. Rero iri kiganiro kiza gusesangura ivy'umuziki indani, tubyinjiramo mu mizi, nico tuza kucako kandi hejuru tuza kumenya impamvu abaririmbyi biwacu baguma bidogegwa n'abafana babo ati ntibakora ama collab international. Burya hari impamvu, rero tuza turihutira cyane kwidogera abantu, hari impamvu burya. Rero navuganye na bamwe aho bagiye baravuga impamvu ibyo byose by'ama collab bitariko birakunda. Ego rero ni mukanya byose tuza kubisesangura. Iyo yari intango tu mu kubabwira ibyo tuza kubabwira, tutaribagira. Turaza kandi gusimbira kubiko biravugwa, ntitwaguma iyo microphone yawe ni hagaze neza Krista, iraba neza kabisa. Uyo mwiba unyoshe mama. Yes, turaza kugaruka bwana yumva rero bashaka kumva. Turaza kugaruka, ntituguza kuguma ngaha mu Burundi gusa, tugomba no kunyarukira hanze tukamenya mbega abaririmbyi baho bimeze gute, aho tuza kugaruka kuri bamwe mu baririmbyi canke ibyamamare byo muri Amerika bafise bimaze imisi bivuga kuri social media. Turaza kubigaruka ko byinshi, kuko benshi baba bakeneye no kumenya mbega bari mu biki, bamwe turaza kubagaruka ko Nyamugigima. Rero kandi turaza kubabwira ubuzima bw'abami mu bastar batakaye mu muziki, tubabwire n'ivyo barimo. Ari abastar bazimye mu muziki banabihevye, hari n'uraho namuvumbuye hajya mu Kamenge basha yibereye nyene nimba mu bunure nyene kimya ariko ari ubunure tsitewe by'imiziki narabivuyemwo. Ibyo byose tuza kwica hirya nino, tuza kwisesangura tugiye tubona ngo turaryoha. Okay, ni mukanya rero reka twakire kwanza abanywanyi, dushaka kumva abantu ariko atuvuza ko n'umwanya tugira telefone star faster hapa aba yuko dusesangura rero tangura kubasesangurira amakuru tuba dufise ku meza. Rero ingene biza kugenda turaza gutangurira ku makuru yo ngaha, ariko kandi ikintu gishasha tuza kubazana no munsi, kandi gishasha batadikumbure batare bwumve n'indirimbo shasha. Hari indirimbo 5 zasohotse ejo, pup zasohokeye rimwe ejo z'abarundi, tuza kubazanira ngaha. Arabagiye baradusaba ati turakeneye n'ukuri muze muradurana na top 10 z'indirimbo zagize rahitinga ibintu nk'ivyo, ariko ivyo tuzobikora muri weekend. So umwanya wacu si munini cyane, turashobora no kubikora mu kiganiro cyacu anyway. Okay, nera imbona nkubone twashoboye kubona umuhinyanyuzi w'ama clip video ariwe Ori Black yariko arakora muri zone ya Kanyosha video, novuga ati ya Emerisa, naho ubona ni video iteye igomwe cyane. Two turabona abantu baberewe, ushobora kwibaza ati izo bifise titre imeze gute canke ni video izo ziri ku rwego rumeze gute, kuko ugiye kuraba abo bariko barakorana n'abantu bibihangange cyane novuga muri entertainment. Emerisa ariko arakora video nshasha. Yes. Bon. Okay, good news. Tukabisa avuze ati je ngomba kubakoma kantu muri no miss.
ubunebwe bwaramuhevjezemwo Yes, Emerson yari umunebwe sana Yes, indirimbo kabisa rya- Emerson yari umunebwe indirimbo indyarya indirimbo- igisohora indi ndirimbo kandi none inyuma y'indyarya urazi igihe aheruka gusohora indirimbo igihe kingana gute inyuma y'indyarya ni indirimbo aho twoca tuvuga n'abandi bahora bamara amezi angahe 8 umwaka ajya n'amakosa mu muziki mu muziki umaze kumara amezi 8 utarasohora nibyo Philbert yagira ndamujeko niyaza ngaha ndaza kumuja ko Philbert arafite ingene akunda kuveteza abantu kandi baramweretse yuko bamwemera na cyane cyane Philbert tumuzi mu makorabo muga turakeneye kumubona ari wenyene ari wenyene Yeah, nicyo kandi ari kibazo. force sana mu makola Yes. naco numutumire wacu turaza kumenya byinshi wiwe Philbert ko atamuzi niwe yaririmbye indirimbo niwe yaririmbye indirimbo niwe rero yaturirimbiye nyamugigima yacu hama rero tubandanye amakuru yacu voilà iyi ni nkuru Jeff ngaha ni Natasha ariko rero avuga ko tutaraja kuri abasani biwacu twanasimvye je nabona ko twohera ku makuru yo hanze tuko tuza mu Burundi Na cyane. kuko abantu bamenye ibyo hanze cyane yes ku muziki wo hanze byifashe gute Krista cyangwa se ku bagenzi bacu bo hanze kuko muziki wacu dushaka kuja international yes nta kantu namye ndaba kuveje kuri Instagram ahantu hose ibinyamakuru byo hanze Krista duzijwe s'il vous plaît Si- Iryo jwi si ryo. ngino mike nitameze neza ntago ari je uwiga bw'ibyuma turabire ko ari ijwi ryanjye cyane nijwi ryawe abandi ko twumvikana neza nijwi ryawe cengira sinafunguye neza nande baturabire yes nariko ndaraba ku mugoroba Urumva bimaze rero. igihe ntago ari jewe urumva nariko ndaraba kuri social media bariko baravuga ko umuririmbyi umwe nako siwe si ibintu bavuze ni video zari ziri hanze umuririmbyi bita Justin Bieber avuze ko Justin Bieber yes ni umuririmbyi amaze igihe kinini je namenye ubwenge ndamwumva hari akora akiri umwana yarakuze rero ariko afise ikibazo Shaizaga afise ikibazo yatangaje ko arwaye yarabaye paralyse donc igice kimwe ijisho iburyo Oh my God. bwanjye urumva ntashobora ntikora uko unye umunwa ntukora hakora izuru rimwe hagakora n'ijisho rimwe ni ukuvuga ngo uruhande rumwe rw'iburyo rwiwe ntirukora Justin urumva Bieber. rero yes oh my god oh Urumva my ko god ni ikintu kitaryoshe kibabaje jean ku mwana nkuriya nako yarakoze kandi aracyari na aracyari muto aracyari gusa muto kuva je nkura yamenye ubwenge numva Justin ariko numva ari umwana nyene ari umupeti ku video yasohotse rero Charite hagahinda n'ukuri kwa Mungu nayiravye ariko aravuga ati je n'ukuri umunwa yanavyereka ni ukuvuga ngo iki gice cyose cy'iburyo cye ntigikora n'ijisho hakora ijisho rimwe iki gikande cyane cy'umunwa cy'ibumoso nico gikora kote gauche nikora gusa yes Oh tukiri my mu God. gihugu novuga ca Amerika ku makuru twashoboye kubona nuko umuririmbyi Snoop Dogg ni umuririmbyi wa kera cyane ariwe yoba yaribarutse umwana nawe nyene akaba umuririmbyi akaba ariwe Wiz Khalifa bamaze kumenyesha batangaza neza ko Snoop Dogg yakwije imyaka 25 yubakanye n'umukunzi wiwe wow nice kabisa Justin Bieber rero twariko turanamuvuga na Snoop Dogg ariko rero abantu bugiye bavuga ati none abo nabo ni bande waraje mugasenga wabo birirwa bumviriza indirimbo zabo bakabumviriza bakabatamba bakagira iki Batazi ngo ni bande. batazi ngo ni bande Yes. urumva rero ntacyo bitwaye ko tunabumvisha uwo ari we ntacyo bitwaye ko tunabumvisha uwo ari we hama bikagenda neza cyane tubwira ati Philbert yashitse na yes easy na easy yavuze boy. ngo nashitse bamaze gushika bamaze gushika mu nyubako za PJ Classic FM bagiye ku mwanya baziye ku mwanya nice kabisa turaza kwakira mu kanya njya kwa dusangura amakuru yacu Yes. ko tuba dufite n'amakuru menshi ni hatari tuba dufite n'ama news menshi tuba dukeneye gusesangura uko kwinjira mu muziki kandi tugaruke ngaho iwacu aho twe twabigarutse ko muga ntitwabisesenguye neza aho twavuga ko umuririmbyikazi Natasha Ngendabanka yagiye mu gihugu ca Suisse twabivuze ko gato ntitwabashije kubyinjiraho indani tukibaza ati ikibazo nagize mwese kubera iki Natasha ubundi yahora agenda yahora agenda afise abantu bajanye Norvège cyangwa Suisse Suisse Norvège hey yana ipostinze ngaha
ni muri Swiss Ni Swiss, oh ni Swiss bro. oh sorry ni muri Swiss sorry nabibonye ni muri Ni Swiss Swiss ariko je natangaye nibaje kubera iki kare twara tubona Natasha agiye ajana na management yiwe ariko byatunguranye ko aho yagiye wenyene kibaza ati no buryo bwansi ko tuzi kari yes sinovuga ngerageje kuvuga sinovuga ko bijanye n'uburyo bushobora kuba bwansi ni Natasha ahora mu karuhuko mu gihugu cy'Ubutaliyano yari kumwe n'umushingana wiwe hano kubya ko yari munezero udasanzwe uri kurabona kuntu yagenda raposta aho yari karatemberera warabona ko ari mu munezero udasanzwe none harashika mu gihugu cy'iwe cy'amavuko ongera ararekura novuga ati cyo novuga igisasi indirimbo y'isi kigora aho novuga ati ni indirimbo iravugisha abantu ku muntu ariko arumviriza amajambo cyangwa iki ni indirimbo novuga iriko iratuma ivugisha abantu uburyo wambwira ko urwo rugendo rwo kuja mu Butaliyani kuryoherwa na famiye yiwe hama akagaruka muhira agasora indirimbo ikigori aribwo bwatumye ashobora kubura amafaranga canke sikura yo kujana na management yiwe reka jenda kivungire ndacumva sinabeza ko Natasha yabuze amafaranga yo kujana na management yiwe ahubwo usanga iko ndavyibaza kumbure turaza kumurondera manager Rafa agica bivuze ko ariko je nibaza yuko shobora kuba ari ubwumvikane hagati y'abamuhamagaye y'abamuhamagaye shobora dushaka Natasha wenyene uburyo dufise n'ubu nacibona gute hama Natasha ko yafise amahera akikora ku buryo bwe bakamwerekeza ivyo rero ivyo navyo twomenya cyane kuko tubibona uko nyene kuri social media ko Natasha agiye wanashima yajanye n'umwe mu baririmbye maze imisi mbona umujame twari ikiro vurera mu postinga sana ngo ni Kiza Bonfils mu baririmbye nawe nyene asanza akorera akazi kiwe hanze cyane okay sawa ariko kandi iyo story kumbira Natasha irimo ibintu byinshi cyane tuzoyifatira umwanya tuzoyifatira umwanya tuyisangure neza tumenye n'impamvu atajanye na manager wiwe kuko nivyo nuko abantu benshi bari bamenyereye bajana bose bagiye bajana ariko byatunguranye kuri no rero agiye batajana okay none no kuvuga ati iyo barivyi bacu bagiye gukora amashow hanze bagiye gukora amashow mu bubare si ya amashow internet bagana nyine barakora nka karaoke ugasanga nyine aciye afotora ngo nahamagawe hanze ugasanga nyine byapararanganye ko muri Natasha arindira turabe ivyo azoba agiye gukora muri Swiss yes cyane ko kenshi yo tuko turumviriza abaririmbyi ba hano mu gihugu iwacu bajabutse hirya dushobora kwibaza ko baba bahamagawe n'abantuze abandi bantu nk'abo muri Swiss ariko kenshi tugiye kubisesangura tukaraba dusanga ari abarundi basanzwe baba muri Swiss baba bamuhamagaye kugira abaneze okay ngibi ngaha ati Satbi niki wifuza kuzoshikako acavuga ati je nifuza kuzoba big boss undi cyaramubaza ati Satbi uzoza muri Amerika ryari acavuga soon kumbure ari ma process yo gucomuka muri Amerika kimya showbiz arayumva yo ngaho yarigeze no kuvuga ngo agwaye kanseri muri bukaje showbiz ariko abantu benshi yarabavugishije cyane wibuke neza ko ari we muririmbyi novuga ati yashoboye kuva mu gihugu kibanye akaza ngaha mu gihugu ciwe cy'amavuka agashika yuzuza ku byerekeye iryabyo yari yavuze yarashita yuzuza arakosta kuri showbiz yiwe kuri showbiz gusa yuko agwaye kanseri yego kuko yabwiye abafana bose ati mwese duhurire hajya mu nkubiti inkoni ko yabuze n'amahera yo kuri ya test covid bijya byabaye kuri airport navyo kuri airport nzobigarukako ndabizi ko byinshi byo kuri airport ndabizi ko byinshi hama cyaravuga ati shaka gukora lyrics yawe ndayipostinge twokora collabo n'umufana yamubaje cyaravuga ati easy ati kawaida kawaida sana ariko babivuga uko siko babimeze murondero rabi ku murongo hari umuntu cyambaza ngaha ati udesida kutwereka gukora lancement officiel ya album yawe ryari atavuga ati très bientôt ati vuba cyane no kuvuga ngo ugerageje kuraba inyisho ariko arishura n'utuntu turi hafi ati vuba cyane werindira yewe vuba kire tuzoyiraba kubera iki utarakora indirimbo muri Wasafi nabigize amagiye nawe cyarakwita ko point d'interrogation ati nanjye ndakubaza none mbaje ati kubera iki narakora indirimbo muri Wasafi ati nanjye sinzi ivyo ari byo urumva rero nivyo bibazo yagiye arishura abafana be kuri IG yiwe fast ariko kandi tuvuye kwa Satbi tuza ngaha kuri Trezona Rappi Boy nabo nyene bagira basohora indirimbo abandi yo
ya yes ni Treyzo aho novuga ko ni Treyzo yashoboye kuba yofata amafoto ari ku kibuga c'indege afise varize umenga arajabutse muga ikaba showbiz abantu benshi batangura kuyumvira ati yes hajya ntiyari yagiye oya ntiyaho yagiye Treyzo twaravuganye ejo mu kiganiro yari twaramutelefone showbiz. aratubwira none yari showbiz ahubwo yaradusigurira avuga ati jene nagiye muri affaire za famille Uganda ibyo byanyu muriko murambaza ngo no showbiz sivyo aduhaye umuco vrai yagiye kuramukanya nivyo ariko ikindi naco aba basore babiri bari bamaze iminsi babidogera cyane kuva basohorera yo bari calm ariko rero bagira indirimbo kandi iyo ndirimbo ntituramenya na title yayo bamaze kumenya title yayo oya nta title baravuga ariko bakoze cover bari kumwe n'undi na Berry Music Angelina bashize hanze baravuga ngo niwe muririmbyi wahisemo gukorana na cover ya mbere kandi ndakunda attention uko arakora cover ya mbere yasohotse Berry byamunyegeje yes cover ya kabiri kisohoka bamerekana na Berry Music na Berry Music aho nyene tugiye ko ari mu baririmbyi je nidogera cyane arakunda gupotera arakunda kuvuga ngo no munebwe ni munebwe music yiwe arishiramo ubunebwe sinzi ko ari problem y'iki sinzi urumva je kintu nahora mpagararaho cyane turiko turavuga aba journaliste turiko turavuga ngo umuririmbyi yashizemo ngo nubunebwe canke iki tugomba kumwegera kwanza tukamubaza mbega nibiki arabura iki ara usanga afise ingorane runaka tutazi nariga nabo nyine bakeneye gusora indirimbo bagatera imbere Christian Isaac ngerageje kukivuga ko ico kintu sinzi ko mubazi imisi mubibona hari igihe mengo periode y'imiziki umengo haragera igihe kinjira twitege ibintu bikomeye cyane muri no sama twitege indirimbo igiye kuza ari Happy Boy na Treyzo abaririmbyi barimbye yo twitege novuga Rebo ya Bantu Boy bari kumwe na Mugani Desira niwe novuga ati yari chef wabo hamwe na Edit twitege rero indirimbo nyinshi cyane twitege indirimbo ya Melissa igiye kuvuka aho bariko barakora ama clip video badushaka kwibaza ati indirimbo zigiye gusohoka muri no sama zizoba zimeze gute zizoba zifise poa imeze gute ni nyinshi cyane mbega iriya ndirimbo ya Alvin Smith na Mo Kenzie yarasohotse so far nabonye bari kwitegura gusohora video bari mu biki bari gukora video nagira video video ntirasohoka video ntirasohoka hanyuma rero fasta kuko abashitsi bacu bamaze gushika ariho ama concert ariko arakogwa ateye isoni cyane ko ngira ndabivuge ni nyamugigima rero burya ibintu byo kurya umunwa ndumva ko harimo akantu ko kuvuga ngo isaku no nunabyita n'isaku ni ukuri ibirengira ndabivuge kugira abaririmbyi nabo nyine tuba urazi nibyo ibintu byabuze mu muziki wacu umuziki harabuze akantu bikitwa inkebuzo nkebura barundi kwereka abaririmbyi ati aho mugeze namuhabona umuziki attention umuziki uri high cyane ko izina rigoye kubaka izina riragoye kubaka ariko kuri tibura ariko kuri tibura bifata iminota 2 miki rero jero cover za show zibiri nta promotion barishe ariko ntacyo ndava tukuzivuga haro concert zo basandi izo 25 zuko ziko gatandatu tariki 25 zuko gatandatu izobera muri ahantu bita La Casa do Papel ngo La Casa sponsor nyine urumva izo ni Muyinga ni mu ntara ya Muyinga iyo concert izo iri mo Lolilo na Bidondo Nkombozi ntarimo no ni Lolilo na Bidondo kwinjira kibanza gisanzwe ni 3,000 kibanza cyiza VIP tuta VIP ni 10,000 ndadoze reka rero ariko ngira mvuge ni byiza 10,000 si make 3,000 si make si make kufashwa ku muziki wacu si make kandi si ariko cover bakoze cyane ikibazo cover n'aya mahera ni make n'amahera ni make roriro ayo mahera ugiye kuraba ku rwego rwa Lolilo oya si ku bwa Lolilo arafise n'indirimbo ariko arakora ni nyinshi ni umuntu ariko arakora muga Bidondo aramaze novuga ati ntituriko turabona ibintu vyo bishasha ni Bidondo atari karidandaza icyo turaza gushikako Miki turaza gushikako turaza kuvuga abarinzi jere nateguye 10 ariko umwanya uradusize tuvuga 5 bapoteye mu muziki baca baranabiheba baca baranabivamwo baca bigira mu bindi ikava rero je yane ikibazo kintu cy'amakava uje n'ikintu gikomeye cyane ku mu artist burya navyo bamenye iyo uri kurakora cover je for sure sindamvuze ngo kubera ari ngaha ariko je ndakunda cover za Feel Bite abati Happy Boy warashimana Olege naba izi generation tu warashimana Kidum ari nawo akera tuvuga akera uravye cover zabo
cover yonyine ashobora gutuma umuntu ashaka kumva umuziki wawe cover yonyine ashobora gutuma umuntu ashaka kuza muri ico kintu cyawe jeze nta mahirwe igiteramo ndayahaye kandi izo gikurikirana zubu Isaac barabyumva novuga ko iterambere rya social media barazi gukoresha imbuga ngurukana bumenyi barazi gusa kandi je ikintu cyambabaje ikintu cyambabaje Krista Lolilo yashirinzi no cover ndabi iyi cover y'igiteramo kizobere muhinga oya siyo ku muntu nka Lolilo nka Bidondo abana ba legend n'abana bakomeye mu muziki w'u Burundi ariko cover iyo kwakorerwa cover ugira ati no tukeni cover ziri kugwego kubyo umuntu aravye cover avuga ati nice aba designer bashaka kuca badufasha bakaturabira hama rero faster hari ikindi giteramo cyo kirategurwa nabonye cover yayo na itishijemo ijisho gato wanashima Ismail Gasore yayipostinze ino cover umva abantu bariko hariko umuntu yitwa El Pro agezweho El Pro aruka gusora n'indirimbo y'abakenyezi aho novuga ati ni indirimbo novuga iri kugwego apana abakenyezi wo kuvuga indirimbo za kure indirimbo ya myaka ijana na Valentine n'indirimbo novuga yarahitinze cyane kuri Saint Valentin ho novuga ati ni umusore afite target cyane kuko asohora ikintu ari karavize ikintu hari uwamaze ya ndirimbo bivuga nta myaka ijana urumva ni muri byagezeho El Pro muri byagezeho icyantangaje Landry promoter nawe ariko namubonye kuri yo cover bien frima ariko kuri yo cover gasore babala Ismail ariko umva abantu ngira bakomeye s'il vous plaît muri industry yacu ariko cover for sure je nayigaye umva rero biciro kwinjira nta n'ibiciro bashize ko ariko urumva ni namahigano yateguwe nta myaka ijana niko bayitiriye indirimbo nyene ya El Pro izobera mu Kayanza wa mbere ni challenge ni nta myaka ijana challenge ni challenge ya El Pro umuntu wa mbere cyangwa se team ya mbere izobe ya mbere izoronka 150 team ya kabiri izoronka 100 team ya gatatu izoronka ibahasha 50 amahera si make ariko ntibashize ko ngo kwinjira nangara ariko cover Jenny shobora kumpamagara muri no show cover ngeni kozwe for sure ngi ni ko atari kuri video ndibaza abakameramani haje bacha badufasha cover ni kwiye like ari ibintu iyo tuvuga ibintu tuze turavugisha ukuri hari ibintu ravyo nyine nama vuga uti kabisa iri muri business kabisa izotuma abantu baza hari ikintu ravyo mugaze so wow amazing so ikintu kabisa il faut bakijukire fast iyo mvuga ngo nta myaka ijana mu gihugu c'abaturanyi bavuze ngo niyo kuguma urwaruka ibyo nibyo bivuze ni wewe bivuze nta myaka ijana bari kuye kwanza kuraba iyo ryavuye iryo jambo mu ndirimbo ya El Pro urumva rero nginga ya ndirimbo ngi oyo mujama rero niwe El Pro azakora igiteramo mu Kayanza aho turavuga ko cover ibiteramo rero nzo bikurikirana attention nzo bikurikirana kuko nibyo tujejwe turabati mbega resultat yavuyemo niyo twari twiteze cyangwa nibyagenze kujya bari biteze uko bizogenda ko tuzobabwira El Pro ni muri mwiza cyane kandi arabizi cyane yes El Pro no muri ashushe ngerageje kumuvuga ko abantu benshi bamaze imisi bidoga ati ari kubera iki bamwe bidoga bakavuga ati ngo twibe ngo isamirizi ngo nituvuza ngo ibiki nibiki mugabo hajyanye ugerageza kumviriza umuntu ati attention sero yikunda indirimbo yawe bayasohotse canke titre même titre y'indirimbo birashobora gutuma umuntu ashobora gushaka gukurikirana ibyo burya nivyo tuko turavuga mu muziki uraba ibintu byinshi ushaka kuraba title cover sound ingeni sounding agenda kunda gutanga ama critique yiwanje ngaha kubijanye na quality ya song image ni bari clip karaba image ivyo se rero muri nyamugima tuzobisesangura kabisa yes El Pro no muririmbyi no vuga ati akomeye cyane azi kwandika kuma video no arakaze El Pro arakaze ntabone bwagira kabisa ndamukurikirana kwandika iyo ari karandika message ari karatanga urumva ko atari wa muntu aririmba ikintu kitazogumaho ni ikintu umuntu ashobora kumanana no vuga ati ni imyaka ingaha ari karumvira agenda na generation yego ni byiza gusa
akanaka utuntu tuntu turavuga bagindi barakosoreramwo tu nta birefu kuba barazi kuririmba bari hit ariko urumva hari ibintu n'umuririmbyi yaje ava hanze agishika ashika araba atari international cyangwa imeze gute nuko rero ego dusoze rero fasta kugira cyo twakira abatumire bacu ko n'iminota iratujanye ko tuca tusigana isaha imwe yo kwakira abatumire bacu kibazo ni tengese ni top 5 abaririmbyi batanu jembo nateguye top 10 10 ariko ro abaririmbyi batanu babihevye by'umuziki bo sinzi ko babihevye sinzi ko banabivuyemo umwe naramumugishije haro interview yo tuzoyibumvisha ko mburejo ndiko ndabimubaza tuzumvisha interview yejo yitwa Emel Loveness Emel Loveness yari umuririmbyi mwiza umuririmbyi akomeye cyane nawe nyene ibintu byo kwandika yari umuntu novuga akaze gose ariko uri guhuraraba n'amasanamu yaratanguye gukora akiva mu mugwi Miro team bari bazi ko agiye gukora ku mutwe wiwe batazohava bishikako kuko rabizi umuntu atanguye yahora ari muri team mu nyuma akikora ku mutwe wenyene ni ikintu kigoye cyane kuko ubu nta management ubugisigaye ufise ngo nk'umuntu abafashe nka team yashatse kwikora na wenyene mugabo ni ibintu yashoboye kuba arabyifatamo neza agakora indirimbo ziryoshe z'urukundo n'amavideo ari ku rwego na cyane cyane rero muravyumva uyu ni wa mbere Miro team n'abajama barimvye indirimbo abantu bashaka batabibuka ni Miro team rero ujya musore uyu musore ndiko ndavuga Emel Loveness n'uyu naramuvugishije rero interview ndayifise ngaha ariko umwanya ntutwemerera kumbe tuzoyivuze ejo ni atari okay muri byo kabiri ni Bidondo by'umuziki rero haro n'urawe yamuhanuye ati nabihebe haro n'umufana kabisa we urazi kubwira live muri ati vraiment Bidondo shake nabihebe kabisa urumva ni danger kubera arabizamwo akabizamwo we rero maskini ya Mungu murundi w'abantu nta birefu acafata agakora akidandariza yatangiye akora business yo kudandaza amafi biranka arabivamwo cyahigira kwidandariza urageze muri shop shopping Bidondo shop burya rero kandi irakuze ariko ndafise amakuru y'irya shop yiwe ndafise amakuru y'irya shop yiwe tishobora kuba atari gwi ariko urumva ivyo nzovyinjiramo neza hanyuma yes umuziki bavuga ngo umuziki ni ishure narijya ko ishure bavuga ati ishure rihamagarira uwari wese yifuza kwiga mugabo ntijyagenewe kugira turiheze twese umuziki ni ishure na cyane wa gatatu fasta baza ko ari inde Krista undi muririmbyi yatakaye yatakaye ari Bowden Bowden umuririmbyi novuga ati yarakomeye cyane mugabo ubugezageje kuraba ubunye n'umuntu novuga ati ibintu bya showbiz novuga ati yaratanguye kuza ku bintu bya showbiz mugabo yazimye cyane Bowden yapararanganye aragigwa ko urumva ahubwo ashaka kumurondera tumenye aho yinyegeje kabisa aho yapfiri apara gupfira aho muziki wi yawuhambye kandi attention yarakunzwe n'ugwaruka yarazwi gose kuko indirimbo ziwe yatangura ivuga ko ari n'umwana wo mwibarabara ari imfuvyi akeneye abantu bamusupportinga ku vy'indirimbo yiwe kandi yarashoboye kuba yoronka manager kuko indirimbo yagiye arakora yerekana ubuzima bayemwe mu bara Emel Loveness Bidondo hamwe na Bowden wakane Shani Queen yes Shani Queen sinzi kibazo afise amakuru ufise nuko ngafise ngo ni gitaramo ta song ufise ni press conference ni nk'igitaramo nabonye Lolilo na Bidondo yes atubagiye kubaririmbira za ndirimbo za kera Bidondo Lolilo basibira nafuma Lolilo n'umukozi kandi Lolilo yanasohoye na EP iwe naho zimwe zitafatishije yes hari ibintu tumaze imisi tubona ku mbuga ngurukana bumenye za Lolilo aho novuga ati ariko aridandaza ku bintu tutari tumumenyereye ko aho ubona ashobora guhagarara mu mamoto akamufotora ari ku bamotare bakamuja mu makinga akamufotora mu makinga kaja mu banyeshuri akagenda yanika ko amajambo ishure ni rya twese kandi kati ubuzima ntaho ujya katamugoye ahanyene tugiye ko Miki ubaza ko kubera iki mu masegonde make kubera iki Lolilo kushaka no mwanya batamubona muri ya madili akomakome amasho akomakome
nka Philbert mubabona muri za Musteri za Kiza ba Raflo kubera ko Lolilo batamubona Lolilo ari mu biki yes kibazo kiza system ya Lolilo ni gute ngerageje kuraba novuga ati umuziki ni strategy y'umuntu aba winjiyemo bivana hari umuntu ashobora gucuruza umuziki bikaryohera ujya manager wa Brarudi canke nani kanaka ari techno cyangwa company imeze gute ugasanga aramuryohererewe n'ikuntu aba ari karacuruza umuziki wiwe aba Philbert n'abantu novuga ati barashoboye gukorerana bakorana na Brarudi aho batembereye intara zigize igihugu nk'uwo urigerageje kuraba Philbert n'umuntu twari dutanguye kumumenya ku DJ ariko araririmba avuza umuziki yinjirana mu yindi ariko ubunye twe turamubona ukuntu yaduze mu muziki n'umuntu yariko aratangura akorana imiziki na ba Dr Cloud Dr Cloud n'umuntu akomeye cyane Dr Cloud si umuririmbyi tuvuga ati ngo ahitinze mu Burundi gusa n'umuririmbyi wa kera no mu Rwanda razwe Dr Cloud umishinze wopfa akubita hit imwe ikamara imyaka 2 kuri hit Isaac sikumuvugira nta deni yampaye nta n'igiturire yampaye nta ndirimbo ya Dr Cloud ndabona isohoka ntivuma kandi rero nta mateshe naba nta birungo by'amashowbiz biba nta video ziba bibaza ko ari urukundo y'abafise mu bantu rumeze gute no kwidandaza ikindi kandi ahantu waruvuze ngo Lolilo hari ukuntu je mpora mbona umengo umuziki sigaranye umunota umwe twakira Philbert hari ukuntu ujya hituza mu muziki ugatwika ukajya hit ariko akagera igihe bigahera sinzi rero ko bishobora kuba byaraheze 6 yara cyangwa ni system mbi ya management yiwe kuba batamuronderera amasoko kuko ari ikintu Miki yavuze ngo kwidandaza ariko je for sure simbona ko Lolilo yidandaza simbona nabyo mbona kuko ibyo tuvuze kwidandaza iyi generation y'ubu isobanukiye showbiz icyari isobanukiye gukoresha izi mbuga ngorokanamenye barabizi urumva rero abaye ashoboye kwidandaza nkuko babivuze cyane aravuze team imushikana kuri aya ata connection ufise birago yari muri team ya novuga ati yinjiye muri management ya JC Production ariko uri kuraraba ugashavu yaba yaravuye yabafitiye nagashavu novuga katagira uko kangana kuko yasohotse avuga ati jewe ibyo bari banizeye byo twandikiranye bazonkorera sinimbe babishikanye ariko ushobora kuba ari karikorera ku mutwe wiwe nituzi ko ari ubujye umugora canke ikimuga ni Lolilo kandi aheruka kugura igari komeye cyane yes igari tukura igari komeye cyane meri markia iri mu bwoko bwa Lion nane naciye mu Kamenge hehe mbona yatoze ipine ngaha ariko nyine urumva ivyo birashika ni accident tubiraba birejo ni nk'imwe ya boss kare ivyo birashika ivyo bisanzwe rero mu gusozera kabisa jewe reka duhagarukirize ngaha twaze byinshi twasasanga ibitari bike kumbure ibindi tubibikejo kuko urumva tuvuze byose ivyo tuvuga iki Ritwo bimara kandi umuziki urumva ni munini mukuru gumaza